nabwiye urabona hatanguye aho haza umunyamahanga aratwaka igihugu twebwe abarundi atakigerera mu maboko yiwe agaha uwashaka. Iyo myaka irahera abarundi dusega ku byacu none gushika bakubwira ngo nturya amagi sani wanje uno munsi ni abene gihugu uno munsi batemera kurya irigi ryabo nibyo ndimwo mvimiriza nuko bari bazi kuri iryo ry'umusirimu nibyo umuntu yateye imbere. Icyo gihe rero baturaze ubutegetsi baratwaye igihugu n'ingene iyo ufite umwanya ndabyigisha cyane hariho ingene igihugu gitereza kagitunganije mu bijyanye n'ubutunzi na politiki. Hariho ingene rero igihugu gitunganya ndakigereranya fata igihugu gitunganije neza ni igihugu gitunganije kuri piramide nziza ari triangle. Ni ukuvuga yuko umutegetsi w'igihugu aba ari nk'agapoint kajya gahereza kuri triangle hejuru. Ni ukuvuga bene igihugu nibo baba ari bo bene igihugu koko. Nicyo bituma principe ivuga iti le peuple est le fondement de tout pouvoir public de l'État. Rero twebwe iwacu baciye bahindukiza triangle batagira triangle bazaho. Ni ukuvuga l'autorité c'est le fondement de tout pouvoir public de l'État. Niyo nijya dictature rero mwumva akafata ibintu by'igihugu byose akabigira guyiwe amwene gihugu akaba umuntu atacamaze atajambo ataki ivyiwe babirya abona. Ugize uravuga rero baca bakubita. Nicyo gituma muri dictature bama barondera umuntu susceptible yuko uzoja kwirevolta contre ubwo butegetsi bushaka kwiyakapara ibintu by'igihugu. Iminsi yose baca barazana sireti ikomeye bagaca bamena umutwe batamena umutwe nizijyanjyane zadushikiye. Hama rero no kuvuga igihugu bagiye kukiduha kimeze uko abarundi dusiganwa kukijya kuko ariyo culture ntitwari tukibuka intwari rereye mu bisanzwe. Twebwe rero duca tugenda turagwana umusozi ya nkundi duca tugenda turwana turondera kuja kuba nka babandi. Icyo gihe rero je nariko ndabyigisha nababwiye nti dutegereza guhindura ibintu muga ndazi ko bitoroshye. We wari uzi ko ubaye umukuru kugira ngo urye iby'igihugu kugira wigerize uba akantu gatoyi bijya mpamvuga nti uhakurire ku rutarurire ku rutoki kuko n'ibyabene gihugu kugira ugire izo nguvu zo kwiyaka ibyo ufite ni ibintu bitoroshye. Ni ukuvuga yuko nk'ubu jewe nari gushaka kuvuga nti banza mureke nge hanyuma tuzovyugara narose. Ni ukuvuga n'ubundi azosubira nawe bavuga ati banza mureke nge nzovyugara narose. Ni ukuvuga aho caba ntuzeserekere bisi y'ukonona. Ni ukuvuga yuko rero icyo gihe twebwe dutegereza guhindukiza ya triangle hamwe umwenegihugu biba ivyiwe twe tukaba abagestionnaire bayo. Niyo principe rero mugabo kugira ubihindukize ndababwiza ukuri sofere violence kugira wemere kwiyaka icyo ufise. None hari umuntu muri gihe mwumva agira revolution contre lui-même. C'est le peuple qui fait la révolution contre le pouvoir. Mugira rero wewe uri ku butegetsi we nawe ubishaka biramanuka nk'ubu nokubwiza ukuri ndageze kwa minisitiri. Ni ukuvuga tuzacamanuka munsi wa minisitiri hariho abandi bigira ibikoko naho urumva tumanuka guzoshika aho dushika hasi. Nicyo bituma rero nk'ubu ndakubwiye nti bije utorangere izo bimeze ivyo nyene Rufiri avuze. Ni ukuvuga yuko lobije utegereza kubona icyo uzoyikoresha. Sinzi ko urumva ibintu nabwira abamishikiranganji ko nzobafata nkabajana nko muri komine y'inaka sigurira bene gihugu wabakoreye iki ubasiguriye kugira bumve decentralisation. Wibaza ko bavyumva n'ingoga rwose mugandazi ko nk'iyarusha bose bavuga decentralisation ko ari wo muri mugahageze kubishyira mu ngiro kugira ngo simaduka ubujumbo ngo simbaho. Urumva ashaka ko bize nationale twafari porosa iribwe iri bujumbura kandi bategerezwa kuba partage n'abenegihugu bose. Rero ni inyigisho zikomeye cyane kuko nta referanse tuba dufite turiko turaraba ingene dusubiza ibintu ku murongo. Rero uciye widoga uno munsi ngo nuko utarashika kirazira yuko uca widoga we banza urabe iyo ushika urabe inzira ishikayo mbega ishikayo menye asosiyete ntiwigere uyimena urayihindura. Ni hakurya ko ushaka amazi meza ya Rusengo urabanza ukabomora ya mariba yose ukateranya amazi yose aratobekara
hanyuma ukubaka rusengo habanza kuza ibyondo bikavamwo gushyikaho haza amazi meza ukumva ko utekanye rero ukibishavura ngo ko amazi ari mabi uzi yuko uri kurondera meza uzoronka meza ryari rero nizo nguvu twese dutegereza gukora twese kugira ngo ibintu bitonganuke niho rero nokubwira nk'akarorero bijya byo kudeklara ntuzeye amatungo ingene afite twebwe turi mu bantu menga ni n'inziga irimwo reka udatunze twebwe twabonye neza yuko ugenda byose ukabyimbanturira dusanga na formulaire nakubwiza ukuri nta yari ihari ubu niho basaga bariko barayifinaliza twaciye tubwira kuri supreme ikore formulaire kuko ahandi wasaga byose nta n'umwe yopfa mnabikompenye hari igihe itunga ryawe wowe turi wogibagira ejo bakaza bavuga ko ari ibyo wize kandi tukakijya rero formulaire bakigire muri kuri supreme hanyuma duhere kubashikirangana twese formulaire ihari hamwe uvuga mugabo ntuvuze ngo umuntu ngo tugenda gusema ibarabara ibyo umuntu atunze kamene hariho leta ibite ni ukuvuga kuri supreme twe twafashe ko tujyana ukadepozayo hanyuma uhejeje manda urasubira ukemvanurira ukajana bagaca bakompara mugabo twebwe amenga menye naka hararaba kiba kibe kirimo ibiki menye naka kubera iki wa mutima mubi tubaze kubishyiramo inzigo woshaka gusambura gusa rero tugira izo strategie ngene twobikora mu bugwaneza mu butungane kuko igihugu nabambwira indongozi ushaka kurongora igihugu hari ibintu witwararika kirazabwira urusaku kirazabwira inzigo kirazabwira ishyari uri umurongozi kirazira nk'ibyo rero n'ikiriko cyabyigisha uno munsi nicyo gituma nagomba nkubwire no kuri ibi wasabye uvuga ngo birashoboka cyangwa ntibishoboka harateye igihe ubu ndiko ntunganya inama y'abaho cadre de l'etat bose abari nommé par décret bose twajana kuri stade twigwane kugira dutana amahani nabivuze ni aha rero buzayo bwari bako nabigishije mu ntara nta dogozi nimwe bivuga ngo ntirizi nabigishije ubu rero hageze aho ubu unza kubabwira ubwa nyuma nti inkware zisezerana mu masesi ni ukuvuga yuko wononye ututaha wumva simbiye imana kugira amenye yuko uje nawe ataje kurya hajya uravuze akantu nse numva uracana ibiryo by'imviro bya kera kurya ugiye kubindongoza ahubwo kwe kurara ubusa urumva ngo ntukorako uca wumva ubutegetsi imediatema ntudukorerako ni rwacu ibyo nibyo ariko nagwanya nyene nibyo ariko nagwanya kuvuga ngo ntudukorerako rero wende ruprese gutyo utumenga abantu bariko ngo uramaze kubyumva hajya hose ndabwira ibyo babwira bakiganganja mubwira ngo wewe ngo rinome par décret ngo nacyo rinome par décret ngo wewe ufite ku burenganzira bungana gute ibyo biriho nibyo twirirwa turigisha ntushaka kumbwira mbere abirirwa barahanwa benshi usanga babagumya banganye ahubwo hari n'abagiye mu muganga burya bagiye kurondera bijya biti batagiyeyo kubera ideologi twirirwa turigisha mwumva uwuzi yuko yagiye bagiye kurondera kurya iby'igihugu amenya yuko ategereza kubinganamwo n'ubundi mwene gihugu wese ahubwo we wabaye indongozi ni ukwiye kwitanga ubwa mbere mugabo ndababwiza ukuri kugira ejo ndabahura rero kubera je nirirwa mu bene gihugu barambwira nkabaganiriza niwiyumvire nta muntu n'umwe mu Burundi atidoga yuko nivo yabaye ntoyi mu mashuri nta n'umwe atabyidogera nivo ba aho ngiye hose niyo kwa ruririmbo ndavuga none umuti n'uwuhe kasanga mu gihe cy'amagume kuva 1993 anekorera yashaka kumara amezi ane kandi umuntu akimuka umwe akaronka amanota yagusa akimuka hanyuma abo nyene nibo bagiye gukora abari mu bukuri bacabigira mu maprive ngo babahemba menshi babandi bamwe batiga baba aribo baja kwigisha none ikosa n'abana bacu cyayikosa n'abari niho rero nabiraba turavugana tutangure ntitubirukana baramaze kumurokeza none umushyira ntumwirukana wewe yagiye kurya ega muri leta bazi yuko ni ukujya kurya si ukujya gukora nibyo bari bazi hanyuma rero nkavuga nti reka rero tugire recyclage tubarosikire
tuti none tuzogira gute tutagira bize ikwiye tuti ntibigoye hariho abarimu ba rukovongo bavyumva bari kompeta nibo bazoca barosikra abandi bari inyuma ivyo rero bazobikora mu mavakase tukavuga tuti none tuzomenya gute abo turosikra n'abarosikra abandi tuti nta kindi no kuba teste do nivo niba wigisha mu wa kabiri tutereza kubona ko ufite nivo yo kwigisha abana mu wa kabiri niba wigisha 5e meme chose tukibivuze greve prayer batajya prayer video greve ubwo nyene ndavuga mu kama wanjye twaragowe aho umuntu ashaka kwigumira ari incapable mwe murazi ingene arigima bavuze ngo bashaka kutumara amazi imbere y'abana ko ataco tuzi niwiyumvire ukaja imbere y'abantu ukarya amahera y'igihugu ataturi kurabakorera abana babo utari kurabigisha ukaja imbere y'abantu ukavuga ngo nzogira greve nababwiye bitegura ubunyene tusubira inyuma mwase ko tubaforoma tuzoja dufata urwaruka turuforome we wasize ku ishuri tutaha hanyuma tuzabe urwaruka basubire kuko uwo mutaba yavuze ngo ndakara icyo kintu wewe ukara ubonye abantu bakubwira ngo twemeye kuzokuba turoga abana banyu ntibaze bapfakire ngenge ntizabadekara aho je ndakubwira ndabagira ikintu muzovyara biva ku kintu kijanye na development na demokarasi rero umwe wese ategereza gukora ibishoboka byose kugira igihugu gitere imbere ntidushobora kuzoza ngaho ubu ikinebwe ngo je koko ndi mu mugambwe munaka ngo jewe nta ngorane ubu umuntu w'umunyoni bakaboko gutega igihugu uri kuragitembagaza ntikunda nuvuga abantu bose twese tutegereza kujya ku kivi dukorera igihugu cyacu tucyubake ibyo nibyo dutegerezwa gukora rero wavuze uti uraraba neza aya mahera barayakwiye ibyo wabonye nanjye nabibonye ndabubwire wavuga uti twari kumwe jewe natengera iki kugira ngo nze ngire evaluation y'ingene muri bonne gouvernance nakoze ndavuze yari yayizera yatwaye no kuvuga n'ubu ntaho twopfuye tubonye ajya amahera yagarukanye nakenugura code speciale icungerewe na jewe na ministre wa finance gusa ari ngaho ndayazi kuko ngomba kuzoyakoresha ikintu semborike kuko n'ubundi umva bari bayize kare bahora bibirira bakatwara akagenda kopokop ngo nzofungura 5 ngo nze kuyarya ngarutse burya bijya byose bakoze imanyumanyi nibyo nagiye kwiga amategeko ndaraba none nk'ubu tubuze tutujararira ibituriye kubera ntibubatse ya baraje ya mpanda cya yakajeke hanyuma ukatumufata ngo ari igituriye agatambwira ati jewe igitera kiriye sangapi yarangahe bayampereye hehe sadapreve none ko umuntu afungwa n'amategeko ingingo ari gufunga wowe afite preve ko ari igituriye me nkambaza abagirisha ndabahamagara icyo njyanda babanza ko ntabigira mbona mufashe umuntu yafashe nabi itunga ry'igihugu ni gute rutirenganijwe yoyo bigenda gute usanga nta n'umwe abona na procedure ndabwira umviriza ujya utuvuga uti yarangaje ku by'igihugu birasanzara niko mwagira iki ibyo si faute administrative ukakubwira ati je nta giture ya nka mugabo ntaratora umuti ibya societe ni ukuvuga l'obligation d'exécuter le contrat ntayo yakoze ntagabifata fata urabikora cyangwa ugarukana amahera wowe rero barahandi giture nawe umufonctionnaire iyo societe ikigenda kumufatira nawe ngabo mugabo we baturihishije zana muhunguraze ko twagabuye twarasangiye rega hariho mu mpito mpanda byumva basubiza amahera hariho umuntu dufatana nka ugasanga bibye nka 4 family agareza kurabo bayagabuye umufonctionnaire avuga ngo ntumvuge ndabimenya mu kinyegero agacamusubiza ayazana wa mudandaza nababonye mu Burundi naho mera gute uri umufonctionnaire n'ushobora kwibana miliyoni umwe utakoranye n'uwo muri secteur privé ivyo nabibonye ubu rero ngizi ubu nacenza kuri iyo secteur privé ufitaniye kontra na leta kizwa execute utagize kise ugarukana by'amahera harimo umufonctionnaire yagize turire urumva niwemewe uhebe wenyine ubu rero ndafite ibibazo rero kubera amasosiyete manini y'abatanzi b'ibituri usanga ari ibihugu grande puissance uno munsi aba mu ambasade nibo bari kubagwanira ya masosiyete hariho sosiyete yagiye twire ku bijyanye n'umuyaga nkuba yavuga ntibikunda agiye mbona umu ambasaderi atonda ariko we aname conscience uravuze ko uburundi dusakura umuyaga nkuba tutarose tutakosora bikunda kandi oyambwira turi umuyaga nkuba
aduhenze atukina kubera abafonctionnaire baba bahanye amahera bajya batoye nimuze buvuye ngo burya ngo ngo mu bantu b'abakuru bajya batoye agafata barabagura ndabwira nti no ntegeza ko n'umuyaga kwa mwampaye atari ibyo ntibikunda ibyo narahagari mugabo ni ambasade ikiziriruka n'iterabwoba ryinshi ibya sosiyete renbo ijya uraza hajya aho baratevye banambwira bati turaraba neza ndadaye yishwe na simete ndabwira nti tembe muranzi buke ndadaye ari umusivile gende mu general yewe naje ndumwongere naje kuraje umwongere abaho kuko afite intambwe zizoza kurya intama kirazira yo kubwira umwongere ngo intambwe zigira zize umwongere atayiruka nawe yabereye umwongere iki sawa nanjye nzosenga imana kumwe Dawidi yatsinda Goliyati n'abazo zaheze gute tuzohangana sizakomera ko ubutare bw'Uburundi bugendo sizakubyemera hajya burya nafunze itoni 400 ziri haje ibizari zimaze kugenda n'umuyoro mugabo nkaho itoni 400 ziri ngaho batera kare twarapimye dusanga nitwe twambere bafite terera doka ito bamutama ariko arabivuga ajya mayerema yose twebwe ayarirosheretse indwi ya mbere ari Burundi kandi angrande quantité sizakumva ingene rero Uburundi bwo kuba bukenye dufite itunga hariho dosiye soja satom amabarabara ukatona baje kwiburanira ngo ntiduprotege les investisseurs nabo baraza bagakorompa bajya fonctionnaire dirija ukadora kuhayibarabara bakarirometero ryasambuye hari ijabo banza ndora ese bitende definitive ntiranaba cyaramaze gusambuka navuze genda rero umugire kugira ikirundi kwa mu fonctionnaire yagize itire ngo bari wajya kugukota uraza aho ko byoroshye sije turatamba bazo hatambike bana kumpanda narinze kwisikira umuntu akubaka inzu neza hejuru y'ibumba birabara kuvuga yuko niho ndababwira nti mushaka gufata abafonctionnaire mwofata turo monde kunone abarundi n'umuntu umuha akazi ko kurima ashaka yuko aho rimwe munsi umwe harima indwi tumva twese dufite agatima ko kurya tutakoze none tuzomera gute mwiza dufunga niwe nababwira twese ndi imana vuga nti none je nzomenya gute umuntu yaba mwiza uje ukabona n'icyabi nduje kubera iki nako gatima twakuranye katazi cyaricyo gukorera igihugu cyacu numva ntacyo twitaho tudahindutse mu mitwe naho twava ngo turiko turwangira iturire tugire gute ntibikunda ajya amahera yo najyana kubwire ko ndayikontorora muri igitona kubwire structure budgetaire bizokurikira bijya byose bavuze yuko ngozeye loi de règlement des comptes itaba bijya byose twabibonye ko mu defo gushikaho nk'ubu mvuga nti none uzokumva bagize muri finance bashaka kubwira ngo ro promesse ngo tuba tufise zero offer ngo kubera iki kubera twebwe dukonta kuri impôt et taxe tukizera kwiyumvira rero budget angaje hajya nicyo itwarabwiye ntujya mwabona bice hajya mwebwe mwabonye icyo cyane rusirije n'abandi mubarira ntihajyawe naho bari giturire ntuze bari giturire ntuze strategy kubera rusiri yaraza havuga giturire ngo gikiza bake ngo gikiza bese ngaho uvuze iki ngo ujya nahora ndabimari igiturire tubaza tukigishe ikiri cyacu igiturire ushaka guhembwa kabiri kandi abenegihugu baguhembye abo nyene woseruve kugira ubaseruve ugacuba kandi bakagira kabiri ubu nyene urabakenesheje bari baraguhaye none baciye bakena igituye umuntu umukuye amahera yarafite mu mupfuko kugira umukorere icyo wategerezwa kumukorera igiturire n'akarenganyo nta muntu atari igiturire adashaka umurenganya kurwanya igiturire rero ndabwira ingene kigoye tuzokumva bose bidoba ngo ku mabarabara ngo abapolisi bagira igiturire iyo hari umupolisi atagira igiturire bavuga ngo uragaba hari wamumenza ngo muragaba ngo uno munsi hari wamumenza kw'ibarabara haje uwugira igiturire nawe ngo uno munsi hari yambere none wari hakurya igiturire gute bimeze uko twese nabwiye umuntu yampaye igiturire cya 30 miliyo bakavuga nti ndagufashe wewe ushaka ko twiha urazi ingene yanyandagaye
ngo ujya atazopfa yimariye azopfa ari umukene ngo umwaka na serivisi ntaguha umbe nkuze ntavuga ngo umuha igitore ntiyasi ngo umwaka na serivisi ntaguha ni ukuvuga none mbwira wowe woja kurwanya igiturire ahantu utazobona umuvigitime wewe uhendahenda umuntu ngo apakirire igiturire uzomurega urumva nturi igitime wowe atazi igiturire nuvuga umufomisiyoneri ataba ankuraje kuko arazi ko utazomurega none mbwira uzobimenya gute ko batakurase ibyo byose urumva jewe nzana nyabahuru bimwe by'abarundi nk'uko umeze bariko barankokeza ushobora gusanga nononye n'ibintu kubera iki usanga nk'uri igicira mujama wawe uvuga ngo ijya sisa ahubwo naje mbonegweho bazabona ugiye mu bufu ngo turahiriwe ngo tugiye guhindura kontwari numva abo kwankuraje kutagira iturire niba bari kwankuraja numva ni ibibazo complexe mugabo abarundi twese tugize conscience twese yohera nta n'amezi atatu yohera mugabo uwo mutima tuzowukura amajahe mugi ndakoresha abakozi je ku kwezi k'impemba munsi y'abakozi 300 uhumirize gatoyi baragutiyemo urashaka wifitiye iyororero igendorora inguru urashaka kujana ibyo kurya uzogaburira amezi 3 aratagurisha ibyo kwezi kumwe bakazazigaburira iby'amezi 3 iby'amezi 2 bikagaburira amezi 3 ingurube tuzokora gute ibyo ni ibintu nibonera umurimyi agakagarira umuha igikonkwane agata arimirako wagira ngo naho ngo gira umukoreshe ku munsi agata akora nabi buke kugira aho yokoze iminsi 5 hakora indwi ntuzajya kuri gare du nord twavuze ngo dukingire inzu zahariya hepfo tuca uruserege runini cyane ndabwiza ukuri kugira itahe narinze kwigira none abo bantu bazokora uko umukuru w'igihugu azi mu ntara ugasanga abantu ibara ryaraguye bagashora umuti w'ibibazo ari uko umukuru w'igihugu ahasize kandi tubari bo bayitorera umuti ni ukuvuga yuko igihugu cyo kuvura ariko cyo mwese ndabwira nti twese twikowarije twivure tuvure uburundi tuve mu bintu bya berigerase tuve mu bintu tumve yuko twese twarabaye nabi umutima hanyuma twivure dukiye duce tugenda twese dufatanye urunani umva izi hariho ibyiyumviro bijyanye no gutwara rero dutegereza kwigishanya kwiga kabisa kwiga jewe nagize imana jewe navuze nti jewe narikiri abarundi nibo basigaye gutwi abandi kuko jewe hariho ibintu maze kurengera nk'iby'uburyarya je ntubwira ngo ndakwiyororeke ko jewe ngo cyangwa ngo ivyo igihugu cice naho uri umugenzi wanje nta kigongwe ntushobora kunyitana igihugu mbona sinshaka kwemere kandi nagandavire yaburya naho rega haje butwidoga kuko dufise ngo harira uwo bubezwe uwo buteruranywe n'isibo ntavuga aha gituma twidoga uno munsi tuvuga nuko tubona agatambwe tumaze gushikako turageze kure abafomisiyoneri hajya mwewe ndabwire bararunguriwe abari baramenyereye kwibada kubwiza ukuri genda mugire agete rufiri wewe ukudavugana n'abantu gire agete wumvirize ingene ubu abafomisiyoneri benshi bose umega bataye umutwe jewe ndaza bamaze gukura abana babo mu mayekole prive ngo nta minebare nkironka abari bafise abana bigisha hanze uno munsi bataronka amahera bavuze bati genda ugira akajobe mwana wa mama kubera kare yaraza hazoza aranyakura jana none aho nta resultat zirimo muri igihugu cyapfuye kuva 1896 tuza kuva ngo kivura mu minsi umwaka umwe oya ni habo no munsi migambwe tugira inama tugataha tumerewe neza siko byamye nuba hari intambwe tugezeko rero ntitubijyana umutima mubi tubijyana kwizera igikuru ko tubona iyo tuja rero ibindi byose bizoca byizana kuko tuvanutse wewe uratorotse wowe ugiye kona wewe byose twese tugaruke dutonde ku murongo kandi bizoca bigendana neza ibi rero uvuze kuri iyi nama urankebuye cyane kuko abo hanze ntibaronka akanya nkaka kuko banyumva ndiko ndavuga bavuga nanjye nkagira icyo ndababwiye rero ntegereje iyo yabaho cadre de leta hari muri ko muravuga ngo kurya
urazi ko abari no muri paradekre badafite ibihumbi urazi none abantu miliyoni 12 tuzohagabura twese tuje kuharya gute reka twere kwiyumvira kurya ahubwo dukuze ujya mu kati tukuze dukwire twese hamwe ahantu mwazosigara inyuma kandi bizobahagaze nivugiye ngo umufuko wose uronke amahera je nubibona nko gusina mbwa je ndabizi kuko ndabona abantu bamaze kuronka amahera je ndababona ndazi ko muri imyaka 2 turamaze kunguka abajene barenga 500 entrepreneurs numvise ujya mu jene yavuze ijya numvise yuko harimo akazi keza harimo création d'emploi ahubwo ukashamuze mugume mwiyumvira rero nivugira nti genda mujama w'ugwaruka kubera niba bizitiye umutwe kigororotse umutwe w'ugwaruka bw'ubu none ko butoza kwabwira iby'abahutu n'abatutsi reka gusa kujya kwabwira akubwira ati business ubu ikibabaje gusa nabo kimbabaza abatwe dukuze turabononera imigambi yabo arazana umugambi ngo arawuzanye twebwe twagorodoje rudashaka kwiyugirira imigambi dutacumwiba ubu basabye ndabakingire ku migambi yabo bageze barajaye muri ministeri habaye umukote yayibonye kera projet kayitwara akazabona akarindira ko bamworiyanta aribo bari kumworiyanta akazabona ubundi ariko arayikora ya projet ibyo biriho abajene byo barayimbarira rero ndabaraze abajene dufite uno munsi ritime bagezeko ni ritime nziza ku buryo jewe mbona yuko twabandanye umurindi mu myaka 5 mubona uburundi bwarahindutse ahubwo abatama namwe tubareke muze muradukurikira nta kundi mugara twigire ntimuze butuvugire murazoraba aho nirukanya abantu nkatanzana umujene ntaravye umugambwe wiwe ntaravye na kimwe kubera igihe nagiye isaro traite des jeunes diplômés de haut niveau burya bati bagira service izogira service y'amarekomandasi ubu rero mbonye mwebwe mwabanyepolitike mwe mumbwiriye nabi mukampemukira ndabwira yaserere ndondera basa umuntu ashoboye ibi bagatamumba barakora ukabona yuko nawe ushima ujya ntimurabona ko nka regide zahindutse uko mwari muyizi ubu rero hajya ntatangura muzora umwaka uzazodukorera porogaramu afise aba bajene rero batari mu by'imigambwe bataboze ku by'imigambwe bigiye bakiga neza amashure ubakanuje ndiko ndabubakira ikigo ikarusi gikomeye cyane kijya rero nicyo cyo kurosika umuntu wese hariho abajene nasanze bafite capacité nabo nyene yo kupanga ibikorwa ndabashira muri pratique cya kigo bazagenda bakimare mu mwaka nje mfata abajene docteur namwe muzoca buza kubigisha pratique muzobigisha amaze y'umwaka ndazi umuntu yize scientifique B ugiye kumwigisha kuba umutekinicien vétérinaire vraiment bitwara umwanya munini kuko umwigisha icyo nyene kuko cyaka kuba pratique gushikaho tubura n'abantu boshobora kuba bagide touristique nasanze bose biga kugira bironkera amadiplome ntibiga kugira ngo baze bakora nubwo azumva umuntu yagize hotel d'études commerciales bamaze imyaka 5 muri chômage iyo diplome mwanza ndabisura nye iyo diplome ari zeno ndayitabo jewe ndabwira jewe n'abana banje ndabwira uzi kuzoza gukorera leta nuze ndaguhakazi je ndakujane kuragira ingurube zanjye kuko nabonye wese ndabemera ko bazorya amahera ndabahaye gutya ni ikintu n'abandi babwira uzoza ndaguhakazi nguhembe hanyuma ntakiriho uzontorana nta utorana atakiriho kugira bakanure hakiri kare ndabwira abana biwanje kweli muhejeje amashuri kaminuza simbona bari baranyaka amashuri amahera y'ishuri nza mbona ngo je ngurumva ngo ndiko nkora ibi mwavuze sportage ntagiye mbona abahungu banje sportage bazanye ibintu Dubai byo kurya ngo imyumbati amateke ibijumbu yumvira nk'umwana akubwira ati twebwe ubu tujya tugire industry yo gukora ibisuguti mu bijumbu gasanga bari ni hectare 5 z'ibijumbu ukavuga ngo amahera aruzuye mu gihugu cy'u Burundi ahubwo twashaka kurya tutakoze yewe tena kizaga project gato y'ikirizino ni mwumva ejo ndi mu miliyari tumute kuvuga amatabo meza ukaba arantwenga uwifashe yuko muri Sakagro n'ubu ntaratahura niwe
natanguye ndima nkora imbuto muri Fakago hanyuma ndabura imbuto ndamutuka atanyereka ingene bakora ibikenewe kugira habe akalaboratoire gatoya ko gukora imbuto ndazikora rero bantwenga bagiye babona mvuga ko nkeneye isoko nzocuruza itoni hafi 5 z'ibintu byumye aremeza ati izo ntibishoboka mu Burundi nta toni 5 z'ibintu byumye bishoboka narayese itoni 4 none aho mbara amaheranganiki nuko umuntu akakubwira amahera aruzuye niza kwiba amahera kandi cyo dawe na uvuga ngo siniba yewe amahera ndazi kuyarondera aho nja kurondera atafuye bavuga ngo njya kotite nayimuguriye ujya muduga rite nawumuguriye kubiri oya na madamu ngo yari ngaha madamu jewe igihe kimwe bamuhaye akaza hana akora ndavuga nti zero debi y'ingorane ugiye kugira wewe nagira nakubwire rero genda ufate trade ingana n'amahera ubona uzohahembwa uca ugenda ukore project kugira uzuheze manda haje utayikorera ibyaha hageze manda hari bagiye kumurondera ngo amupropose ngo akazi bamuha yabajije ngo mwompemba ngahe kandi hari namwe yari yize gusa gushyira ukubute uvuye ku kazi ugasika ubosa ugakora ibikorwa ntababajije ati je mwompemba ngahe ati je bundi geze iwaye ayifite project yo ndabihagira gwaje yehe none ko nawubwira nti ntuzorya gwaje ni ukuvuga hariho ikintu kimwe abantu kubera ubunebwe gusa hariho umuntu yigeze kuza kwiga iwanjye nawe nyine sindumva umuntu amwagereza ko ari umusuma kwe yaraje araraba ngo nuko bigeza nteko ngo ndagiye yewe yaciye andika mu kanya gatoya ndabona arandika iki kubera gushyira ukubute nta kindi ntazi umuntu azobesha imana yaduhaye ibintu bikwiye none nka proje y'ibizinu ninde arazi ko tworya brochette tukeje no mu kabari no munsi uzobona bagira ama brochette y'ibizinu no munsi utuntu ubusa ugasanga biravuyemo amahera rero nk'ubu ndababwira nti mbe mu Burundi nta kuntu twavuga ko itunga ry'u Burundi rizova mu gitungwa cyitwa ingurube turavuga ko ari cyo kabere kizotugesha Burundi gushika aho tubyandika ngo ntibikunda umuntu wese azosha ntushaka gutunga ukorera leta utari umusuma ntibikunda utegereza kwikorera ibyawe Chema muze mwumvirize gituma cyane mutazokumva hari umuntu ari yumva je ndiko ndagwanira ibiti ngo nibampiki ngo mpiki ndabwira ntumusi jewe ntoba ndiko ndakorera igihugu nzokwikorera utwanje ubutunzi ntawuzi nzobukwiza kuko je ndabubona mugaba ajya bose bagwana no kubera ari binebwe bashaka kurya batakoze rero ubu udutegerezwa gukora ijya nama rero nzoyigirisha kandi neza cyane rero nagira ndababwire emwe ntago muzoparticipa mwese nituzogira video conference nitwirirwa netwicaranye mushaka dusubire n'iminsi ibiri none sindayifa rega nimwe ndiho kuri mwebwe mu bisanzwe mission z'umukuru w'igihugu shaka musobe muri constitution rega nibinyene handiko nkora mission z'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu atajejwe uburimwe n'ubworozi atajejwe iki ni moralisation urihanga ryacu twese twuve ko igihugu dushobora kugenda turi ubusho bumwe tugashika obopo niyo mission numva rero naho hoba iminsi ibiri tashaka kwicara kwavuga tuti tuza guheza saa 2 y'ijoro hanyuma ejo tuzosubira hari habari muri Amerika ntibari kwisaha imwe n'abari mu Bubirigi kugira ngo bose bakwigwe ivyo ni ibintu bishoboka rero ico gikorwa nzogikora ndazi ko umwe wese ngaho yashaka kuvuga undi yashaka kuvuga kuko nkajya no bigisha ijya triangle nababwiye mwese mwogenda mutahuye igihugu icarico kuko amadefo yose ibicumuro byose dukora bwo cabo bibona mugabo nk'ico nta mwanya no munsi fise hari habo nigeze kubwira nti nzokushima ko Burundi bufise amahoro umunsi nzogenda nk'ubu muri stade nkiyicarira ata abantu bariko barirukana abantu gwigira inyuma nzoca abantu Burundi bwarose amahoro none nk'ivyo bizoshika ryari umukono munsi kwera nkwinuba mbazi yuko woshobora kuburyamanya urugrenade kubera ega muze murabe iminsi yose uvuga abarundi je ndakunda ivugo yaho urazi naka mwene twankana nuvuga ngo nakaranyanga cyangwa ndamwanga turankana wewe umwase ubuzi ko nabakwanka fo bashobora kunyanka je ntakwanka
kuko uzokumva ngurazi ngene twankana urinze uvuga ngo naka murankana je mbwiye nkubo ngurazi ngene naka ngo twankana ncamenya ko wewe ari umwanka kuko we ntarabimbwira ko akwanka wewe mugubu umwanka ugaca wikeka ko nawe akwanka camwumbwira rero nkubo tuzogira icizere ryari yuko wewe utanyica hajya je ndabwire ujya mu mama yasavye ijambo haya ntiyabuze nk'umurundi adapanze nkujya bamuhereye ijambo iki ngo mugabo wiwe ngurazi ngo hariho abantu bameze uko iyo nzigo ituvemwo hamwe hariho akantu mpora mvuga nti ukumva kubabaye ko umuntu acumuye ahaca apfungwa ukumva kubabaye ko akoze icaha gituma apfungwa hana n'agakarorero k'umuprofeseri yatwigisha yitwa Apolinere nzijya mutamanyanga mandazi kwa muzi yaduha fizike hanyuma ntuze wa Apolinere aguhaye 3 ku 10 ngo c'est malheureux tu as eu 3 c'est malheureux tu as eu 0 urumva arababaye kubona nanje jewe ndumva ko mbabaye kubona umurundi acumura urumva ategereza guhanwa narakunze agenda soma narakunze umujije wo muri New York 19 Saturn senke harateye inzara New York imwe rero nimwe twita mu Burundi ngo nzoba ndambara iyo nzara iratera umutama araburi cafata n'icare kaguye mu bana aca agenda kwiba imikate muri alimentation aca baramufata bamufasha bamujana imbere y'ubucamanza arasigura ingene vyamugendeye umujije ati guhanwa ategeza guhanwa akumva ko ababaye ati uriha $10 canke upfungwe imisi 10 yarazi neza kwicaza gutora ari gufungwa ati kizima jewe abana banje bariye nishake mfungwe imisi 10 umucamanza ararumucira aca mucamande aca kora mu mufuko aca muhaza $10 arazimurihira iyo tuba twari dufise abategetsi mwe naho yumva ko umuntu acumuye bimubabaje aje no ryoherwa je mbona ubusho bwuzuye abantu mugabo igituma bwuzuye kubera twari mu bube gito gusa none twokora iki kugira ngo burya busho ntibube abantu babwuzuye aje masanga yazadushikira kubera gusa ubwishi bw'inkozi z'ikibi twa dufise hajya je naravye imvo n'imvano zujya muriro ujya muriro umva hari ukuntu umuntu apfunzwe wese ashaka kugira agafrode agira agatelefone baca baza barondera udutsinga rero umwakwega ahantu hinyegeje azoza aracomeka uwundi akwega arondera hazocomeka uwundi akwega arondera hazocomeka origine niho vyabereye habaye kurusiri icifatanye bwa butsinga bwose urumva wavuga ngo uje kuzimya hajya hari hafashwe kubera bwa butsinga bwose baza bararahuza urumva ukacugira ivyago nk'ivyo umva bari bazi ko binyegeje birababaje ariko rero nabwire yuko ubu turiko turazana ubuntu mu kuringaniza ivy'igihugu hari igihe Imana kezima tugoma tuyihamagara izoduhindura ntimugire umutima uhagaze mwebwe mugire morale mu mutwe mwumve yego hari igihe turiko tuvuga ivy'Imana hari igihe hari abantu bavanga aba bantu nabo ngo bakavuga Imana none ko twari tuzi cyadukoreye ndabwiye wabona covid yonyene ndashaka kuvuga ko Imana iri he Burundi iyo urashobora kuvyemeza ntivyumvikana gahu katagira amikoro nico gihugu ca mbere gipima abantu ku buntu tugaca tubaha imiti kandi bagakira ugasanga umuntu ntashobora kumara indwi agwaye covid agakira mugani uze gitwengeje bwacu kabwira ngo ipimisha utarahagwara mundwi wipimishe rimwe n'imiburiburi akanka ngo zo kwepimisha ngwaye kombe yamaze gupararagana kabanza kuja kwepimisha ngwaye habe ngende muri biriya bitaro nivyo bivura cyane bakazokubona ko ari covid wamaze gusinzikara ivyo biraba abo baratwononera ariko je ndabwe ijya varia iheruka yatugiriye ibintu ku buryo tubona yuko hari mu ijambo ry'Imana hari mu Imana kuko
je nibwo bwa mbere nabonye mu Burundi mu ndwi dushobora kugira amaka arenga 10,000. Hanyuma twari twateguye igikorane cyo gukegurukira Imana. Bwira office zoka wewe wakora ico gikorane. Cyabona ko ari shetani yashaka gudusivya. Cyarumva tuti Imana nyene ni ikinga. Duca tugira igikorane indwi iheze je ndabwire. Nzabona dufise 543 ka. Twatangwe igikorane hari plus de 10,000 ka. Iyindi ndwije ubu je nasize igisagara cya Bujumbura nasize indwi yose habonetse 30 wika gusa. Hariho intara zirenga indwi zimaze indwi zirenga 3 ataka nimwe ya covid ibonetse uko twebwe turabapima kandi turaha imiti none ayo mahera tuyakura bije tuyikura. Imana iramenya bavuze gwivoka y'umuhimbiri gw'Imana gwikorora ihiye kuko ntafise haza kuyivundika umuntu yigore. Urumva rero jaraganda babwire Uburundi tugire morale gusa, tugire umutima mwiza, nta ngorane, ntagira umuntu azoca ku biti no ku mabuye ngo hari ingorane ziri ngaha mu mitima yacu nyene. Nitugurura imitima yacu igororoke, muze murabe mu kanya gatoyi muzovuga muti nigitangaza kibaye nikimenyamenya. Emwe twari guca tugira tasyo hamwe severi tanze ya rapport mugabo abarundi bose nce nabwiye fata yuko abarundi twahomvye twese, hariho abagizi banabi batwononeye twese twarahomvye, none rero turirire hamwe hanyuma tubijerere hamwe. None gestion duca twikorera hamwe, none ivyo vyo dutandukanya kubera iki? Twicane dusuye kwishira mu gasho twavuyemwo. Oya ubu tuje mu gihugu ciza cyane. Rero nagira mpeze ndabashimira ngene mwaje kunyakira muri benshi. Nivyo murumva hari abarose cyane n'abatarirose, ariko nagira nce nsaba nabonye ibintu vyanditse mwahaye porte parole wanje ni vyiza, aho twe duca tuja kubikorerako. Hanyuma ambassade nayo tukayisaba ko boca batunganya amanama bakavyandika bakabiturungikira, hanyuma natwe tukarungika inyishu ingere tubona mukamenya muti mu gihugu cyacu ariko hakorerwa ibinebe. Ibi rero ntimuze mushavure mubonye muriko murafasha igihugu gutera imbere. Ahandi mu bindi bihugu diaspora avolonte paha aravuga ati ntange na $10. Je namye mparura abarundi bari hanze umwe wese yotanga amadolari 5 ku mwaka. 5 ku mwaka twokubaka ikaburimbi iva mu Rutana rigenda Icendajuru neza cenda zika twogyubaka. Mugabo no munsi kuko ubuzi ko baca bayarya wo yazana kubera iki? Aguye ariki igituma abantu banga gutanga amakori bavuga ngo ndaritanga gute kandi rigiye kuribwa. Mugaragiye ndabwire rero uno munsi nimugire morale, ubu ivyo mutanga bizoba ari ivy'iwanyu. Je nababwiye cabona muze murabe structure budgetaire muri conseil des ministres zo kurikira daire niho tuzokwiga neza structure ku buryo ministere yose hamwe tuguha amahera tuguha amahera gukora ibi, utabikoze uzotubwira iyo wajanye kuko amahera ariho. Acha bijyavuze nivyo amahera aruzuye, nuko mugaba abana yarabakunze binda ukabaha ivyo kurya ngo basangire kwisini bash ntibahaga naho bavyishe. Mukuvuza uti umwe wese yisereve turye umutekano baza kwiyongera, ivyo kurya barabisigaza. Twewe kwari gusakura nuko ico gituma twese wasanga ntiduhaga. Reka rero tubitunganye bikure, mugire emwe morale kabisa, twese tumwe igihugu cyacu kiriko kirazamuka kandi kizokira, tugira amahoro twese. Imana ibahezagira. Zenja data nijya mwana nijya mutima mweranda, Mana mushobora vyose kandi wamaho, turagukengurukiye uri ingaburo waduhaye yo kubana natwe igihe tweko turakira nyine cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Turagukengurukiye kunzimano yatuzaniye ku gaseke yadufundururiye, tukengurukira nabo bari kumwe bose. Turagusavye ngo ubandanye umuhezagira kwezagira igihugu cy'u Burundi n'abarundi
n'abagenzi b'ico gihugu. Turagushimiye imigambi twumvise, ku biyago vyose twumvise, ku majambo meza avugiwe ngaha. Turagushimiye umutekano wo ku mutima dutahanye. Turagushimiye kandi urukundo ugomba kuduha wamurucisha ku bandi bantu. Urama rero duhinda imihezagiro yawe, umwe wese niyasubira muhira ataha amahoro. Umuherekeze agire ahagendera n'abamugendera. Tugiye tugushimire turirimba, turagushimiye Mukama, we waje kubana natwe. Turagushimiye Mukama, turagukuriye ubwatsi. Imana ibahezagire mwese ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa, nafurahi sana. Leta Ngoti oye! Leta Mkei oye!